turakwiteze Yesu ngwino duhezagire twuzuze mu wawe nta kindi cyo duhaza. Turahaye kaze hano mwarimu Ev.Placide kugira ngo ashishikare ijambo ry'Imana. Kaze cyane. Waliona Yesu Haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabaramukije mwese bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Egome Imana irakoze ko yatumiye ishengero ryayo, nawe ukaba watumiwe kugira ngo ube kuri aya mazimano muri iki gitondo. Yesu nashimwe. Egome tumaze kumva ijambo mu ndirimbo, ijambo ry'Imana mu ndirimbo, ubuhanuzi buciye mu ndirimbo, abaririmbyi Imana ibahezagire. Twamaze kumva n'ijambo ry'Imana ryatwugururiye, abakozi b'Imana Imana ibagirire neza. None nanje reka dusozerere kuri iri jambo Imana yashize mu mutima wanje kugira ngo dusangire muri iki gitondo. Yesu nashimwe. Ariko rero je ndumva Imana iri kumwe natwe, sinzi ko we uvyumva. Usengere ku mutima kugira ngo Imana ikugendere. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri iki cete Paulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi. Ijambo ry'Imana dusanga muri iki cete Paulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi, igice cya 4. Turasoma umurongo wa mbere turamanuka gatoya. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Urupapuro n'amajana 230. Mukovye mu gusenga, mukubemwo maso mushima, kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi wo kuvuga ijambo ryayo, tuvuga ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nkuko nkwiye kuvuga. Yesu nashimwe cyane. Tesalonika ba mbere zingura urupapuro rumwe, cete cya mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Itesalonike, cya gice cya 5 n'umurongo wa 17. Yesu nashimwe. Usenga Imana uyu munsi Imana ikugendere. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Cete cya mbere Paulo yandikiye ab'Itesalonike, igice cya 5 n'umurongo wa 17. Musenge ubudasiba. Yesu nahabwa icubahiro. Haleluya. Musenge ubudasiba. Yemwe shengero ryo mu Kinama, uyu munsi hacuwe ijambo musenge ubudasiba. Paulo yandikira ishengero rya Gikolosayi, arabwira aba bantu b'Imana, ishengero ry'Imana, arababwira ati yemwe mukovye mu gusenga, yemwe mukovye mu gusenga. N'abantu yari yaravyaje ubutumwa bwiza, ishengero riravuka. Hanyuma rero amaze kuhava abandikira ikiceti, mpwemu yera yari yamuhishuriye, aramubwira ibihe by'iherezo uko bizoba bimeze, ko abantu bazoryaruka ivy'Imana bakabititura, bagasigara babigenza ukundi. Maze abarungikirira ijambo, arabandikira ababwira ati yemwe shengero mukovye mu gusenga. Irigira kabiri, mukubemwo maso. Yesu adufashe cyane.
ndavuga ijambo ryo kuba maso muri uku gusenga kwacu. Hanyuma rero arababwira ati ugusenga mukubemwo maso, kuko abantu basigaye basenga Imana mu mugenzo. Abantu b'ishengero musigaye musenga Imana mu mugenzo, musigaye musenga Imana nk'umuhari, musigaye musenga Imana muri kamenyere. Imana yabaye muvyara wanyu, Yesu nadutabara. Ariko ivy'Imana ribirera, ivy'Imana bifite uko bigenda, ivy'Imana bifite imikorereho yavyo, ivy'Imana birera kandi n'imbeya z'umuriro waka. Yesu natugirire neza. Arababwira ati rero mukovye mu gusenga, hanyuma rero muce mukubamwo maso, mukubemwo maso. Arababwira ati musenga ubudasiba. Shengero ryo mu Kinama, uyu munsi harageze ko musenga Imana, ariko muri uko gusenga mukubemwo maso. Murabona ishengero riruzuye, Yesu nadutabara. Ishengero riruzuye, Imana yagize neza. Ariko rero mpwemu yera yongeye kuza kugukangura, arakubwira ngo muri uku gusenga rero wajemwo, biragusaba yuko wo kubamwo maso, biragusaba ko wo kubamwo maso. Yewe musenge ubudasiba, mukovye mu gusenga, mu ngo zanyu mukovye mu gusenga, mu rusengero mukovye mu gusenga, mu mitima yanyu mukovye mu gusenga. Hajya hari ibicaniro bitatu, Yesu atugirire neza. Ibicaniro bitatu. Bwa mbere na mbere umuntu aragira igicaniro cyo mu mutima, umuntu akagira ibanga ryiwe ryo gusenga, umuntu akagira Imana yiwe yo gusenga. Twumvise ijambo riciye ngaha ritubwira ngo umuntu akagira iwe. Yesu nadutabara. Umuntu arashaka kuvumbuka mu gitondo ngo ndagiye gusenga, Bibiliya akayisiga mu nzu ngo ndagiye gusenga. Afise ahandi hantu yumva umenga hagiye yohumurizwa, ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo gusenga ni byiza, ariko biragusaba yuko bibamwo maso. Yesu nadutabara. Ukabibamwo maso, igicaniro cyo mu mutima wawe nticigere kizima, ukagira niribanga n'Imana. We waje gusenga uyu munsi, we utarizera Yesu Kristo, uyu mwanya nuwawe. Niwamara kuyihana watuye ibyaha byawe, mpwemu yera araguhanura ati rero uko bya mu gusenga, ariko bibemwo maso. Bwa mbere na mbere utangura igira igicaniro cyo mu mutima, ugiranira ibanga ryawe n'Imana, maze niwo mara kugiranira ibanga ryawe n'Imana. Imana izobana nawe, Imana izagushoboza, Imana izakugenda igukuza, ugenda ukura gushika naho uzogera ku rugezo rwiza Imana ikwishimira. Yesu atugirire neza. Ubugira kabiri ukagira igicaniro cyo mu nzu. Yesu adufashe cyane. Iyo muntu agira igicaniro cyo mu mutima, mugabo itaragiwe ntigigere ryaka mu nzu, itaragiwe ntigigere ryaka mu muryango iwe, ongera usuzume urabe, ongera usuzume urabe. Urazi iryama ryawe, urazi ibyuka ryawe, urazi uko wirigwa, ariko ijambo ry'Imana riraguhanura, enda wongera ugira igicaniro mu nzu yawe. Yesu adufashe cyane. Wongera ugira igicaniro mu nzu yawe, hanyuma rero mu nzu nivyamera neza, ucuza rero kuri iki gicaniro twese twaje ko. Yesu natugirire neza. Dusome ijambo ry'Imana tugende gatoya aha muri Luka, muri Luka 11. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Luka 11, duhere kuri umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice cya 11. Hari ibanga ryo gusenga. Mpwemu yera yashize mu mutima wanje ijambo rivuga ngo hari ibanga ryo gusenga. Ariko rero muri uko gusenga, mpwemu yera aragukanguye ti nyabuna nubibere maso, nyabuna nubibere maso, kuko abantu benshi bariko barasenga Imana mu mugenzo, abantu benshi bariko barahenda Imana, ariko ntuhenda Imana ubwawe urihenda, kuko umunsi w'imperuka ngo uyuraje. Inzamba y'Imana igiye kuvuga by'ukugororoka kuzobamwo. Nico gituma Paulo yabandikiye ababwira ati nyabuna yemwe shengero
mukovye mu gusenga, ariko mukubemwo maso mushima. Natwe mudusengere, abakozi b'Imana mudusengere, abaririmbyi mubasengere, mukovye mu gusenga. Hari impamvu turareretse ijuru risha n'isi nsha, ibyo kugororoka kuzobamwo. Arabandanya arababwira ati nico gituma bo nkunda, kuko mureretse ivyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro, mutagira ikirabagu, mutari kumugayo imbere yiwe. Yesu nadufashe cyane. Nuko rero abo nkunda, ko mureretse ivyo, ko mureretse ijuru risha, ko mureretse ijuru risha n'isi nsha, mukwiye kugira umwete. Shengero ryo mu Kinama, mukwiye kugira umwete, mukwiye gukovya. Umuntu adasenga wese yamana ibyaha byiwe. Umuntu adasenga ntashobora kuba. Hari umuntu areretse, umuntu adasenga atagira umwanya wiwe, atagira igicaniro cyo mu mutima, atagira igicaniro cyo mu nzu, ataza. Hariho n'abataza gusenga ari ba nyandwi gusa. Kuwa kabiri ntawuzi, ku munsi wa kane ntawuzi, kuwa gatandatu ntawuzi. Uyo muntu ntareretse. Mbega ivyo biva hehe? Nukubera ugusenga kwamaze kuzima. Jambo ry'Imana rirahanuye, yemwe abo nkunda, ko mureretse ivyo rero. Aha ko waje gusenga urifuza kuja mw'ijuru, Yesu nashima. Aho n'umuntu yokubwira ngo wewe nta gakiza kawe ntako ndakubona, uca wumva ubabaye. Yesu nadufashe cyane. Chawumva ubabaye ukumva urijiriwe. Kubera iki? Umuntu wese muri kamere yiwe yumva ashaka kuja mu ijuru. Yesu nashime cyane. Yumva yifuza kuzogira iherezo ryiza. Ariko kubera abo tunigana taraba inyama n'amaraso, hari abantu babashwe n'ubugunge bw'umugwanizi, bagasenga Imana mu mugenzo kandi bakora ibyaha, bagasenga Imana basambana, bagasenga Imana bafise ishari, bagasenga Imana bafise urwanko, ariko akicara mu ngoro y'Imana kuko yumva yifuza yuko nawe yoja mu ijuru. Ariko ikintu kimufashe biramunaniye kuronka intsinzi yo kunesha. Jambo ry'Imana rivuze ngo mukovye mu gusenga rero. Yesu nadufashe cyane. Ukovye mu gusenga mukwiye kugira umwete, ukwiye kugira umwete kugira ngo uzusangwe mu mahoro, utari kumugayo, utari kwikirabagu, utari kwagasembe ku munsi ukuza kwiwe. Yesu nadufashe cyane. Jambo ry'Imana riratubwira ngaha muri iki cete nyene cya Petero cya mbere igice cya kabiri, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Mukovye mu gusenga ariko mukube mu maso. Mukovye mu gusenga ariko mukube mu maso. Birababaje ko umuntu yinjira mu ngoro y'Imana afitaniye ingorane na mugenzi we, afitiye inzigo mugenzi we, ari umuntu yuzuye urwanko, yuzuye ishari. Mbega mwumva haba habayemo kuba maso? Yesu adufashe cyane. Nta kuba maso kuba kwabayemo. Oya, nuba wabaye maso, ibyo gusenga uba wabijemo kugira ngo uheze umunsi gusa. Jambo ry'Imana riragukebuye, senga ubudasiba, kovya mu gusenga ariko ubibemwo maso. Ntusengane inzigo, ntusengane ubushakanyi, ntusengane ubusambanyi, ntusengane ishari n'inzigo. Oya, ba maso, kanura ikangure kugira ngo ube maso muri uku gusenga kwawe. Dusomere ijambo ry'Imana cete cya mbere cya Petero kabiri, dusome impereye ku murongo wa mbere. Ivyibuye rifise ubugingo, nuko rero mwiyambura inzigo yose n'ubugunge bwose n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose.
nuko rero mwiyambura inzigo yose n'ubugunge bwose n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose, mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwifuza amata y'umutima adafunguye, kugira ngo abakuze abashitse ku gakiza asangwa mwarayumvirije, mukumva yuko umwami wacu agira neza. Yesu nashimwe cyane. Nuko rero kugira ngo ugusenga kwacu kugira ikimazi, kugira ngo ugusenga kwawe kugira ikimazi, birasaba yuko uhinduka ibuye rifise ubugingo. Yesu ashimwe. Ibuye rifise ubugingo. Nubu umuntu w'ikirumbirane mu ishengero, umere nka cya giti kitagira ibyamwa, wa musukoni w'ingumba. Oya, ibuye rifise ubugingo. Umukristo yuzuye ingabire, umukristo yuzuye ubuntu, umukristo yuzuye ukuri, iby'ibuye rifise ubugingo. N'aya majambo rero Petero arabahanura, yemwe shengero, aha bari barasabagiriye mu mahanga kubw'uruhamo rwari rwarabaye i Yerusalemu, abakurikiza aya majambo, natwe shengero ryo mu Kinama aya majambo adushitse ko kuri uyu munsi. Jambo ry'Imana riratubwiye ati nuko rero ko mwahisemo gusenga, ko mwahisemo kuba abantu b'Imana, mukabikora mukobeje, mukabikora ubudasiba, Imana iraduhanura mwiyambura inzigo yose n'ubugunge bwose. Yesu adufashe cyane. Kuba mwishengero ufise inzigo yose, kuza gusenga ufise inzigo, ufite inzigo mwene so, ufise ikintu udashobora, udaharira, utagira imbabazi, utihangana. Yesu adutabare. Ubu uriko urasenga nk'umuntu w'imburabwenge. Jambo ry'Imana riravuga ngo umuntu w'imburabwenge asa n'umuntu yafashe inzu yiwe aragenda ku musenyi, waje atangura gushiraho itafari arubaka, maze arubaka, ibyago biraza, imvura iraza, isegenya irasenyerana, ibihuta birahuta, bisurira kuri ya nzu, maze isenyerana ryayo riba rikomeye. Iyo umuntu adashikamye, iyo umuntu akorana ibyo mu by'Imana, ugasengana inzigo, ukinjirana mu ngoro y'Imana ishari, inzigo, ubugunge, ugasanga umuntu yaragunze mugenzi we. Yesu atabara. Ukamugunga pe, akaguha ntumusubize. Yesu adutabara. Ubugunge bwose, ishari, inzigo, uburyarya, ukamutwengera utamutwengeye. Yesu atabara. Kandi waje mu ngoro y'Imana wagize neza, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo kovya, senga ubudasiba, ijambo ricuwe niri, enda ubibemwo maso kugira ngo ntuzuhombe. Yesu adutabara. Mukovya mu gusenga, ariko mubibemwo maso. Umuntu ataza gusenga ukiganzwa n'umubiri, ukiganzwa n'akameremere. Haciwe ijambo ngaha, abantu benshi ntibakigenda gusambana mu buryo bw'umubiri, hatariko abantu beko barasambana n'impwemu mbi zo mu kirere. Yesu atabara ishengero. Aya matelefone y'ama-androide harimwo amasahani abiri, harimwo isahani y'umuvumo, harimwo isahani y'umugisha. Ndafise ubwoba, numva afise ubwoba, muntu uzana androide mu rusengero ikakubera Bibiliya wayisize muhira. Yesu agutabare mu izina rya Yesu Kristo. Hari isahani zibiri, uvyemera uvyanga, niyo wanse kurya imwe, Satani arayiguha ku nguvu. Ushira ku rutoki ati mubanzi ivyo navyo nyene turaza arabikunda. Yesu adutabare. Imana ikugirire neza. Bamaso, bibemwo maso, muntu ufise inzigo, muntu ufise uburyarya, bamaso. Uyu munsi ni uwawe. Imana irakugomba ngo wongere ube maso. Mu gusenga kwawe kubemwo maso,
kuza kwinjira gusenga kuwa Mungu bibemwo maso kugira ngo ukora ivy'Imana yemera, ukora ibintu bizakuvugira, ukora ibintu bizagutabara, ukora ibintu uzaronkera impera. Yesu atugirire neza. Nuko rero ngo mumere nk'inzoya zivutse vuba, shengero ry'Imana mwuzure mpwemu yera, inzoya zivutse vuba, mwifuza amata y'umutima adafunguye, n'ijambo ry'Imana rishobora kubakuza rikabashikana kugakiza. Sanga mwarayumvirije mukamenya neza yuko Imana igira neza. Yesu nashime cyane. Hari umuntu Imana itarakorera iciza, nanje ayo batanarayumvirije. Yesu nashime cyane. Nabonye Imana intabara, nabonye Imana ingirira neza. Namba warayumvirije ukumva neza, ukugira neza kw'Imana uko ariko, biragusaba ngo wiyambure. Wiyambura inzigo, wiyambura uburyarya, wiyambura ubugunge, ishari no kuvuga abandi nabi. Yesu atabara ishengero. Kubera gusenga kwaheze, kubera gusenga kwahoze, abantu bari mwitiro, bari mu kaboregwe k'amajambere. Hadutse iyindi sede, hadutse iyindi karata yo kuvuga abandi nabi. Yesu adutabara. Inyishu y'ibibazo mwamaze kuyoberwa hiri, inyishu y'ibibazo mwamaze kuyoberwa hiri, kuko mwibagiye ibanga ryo gusenga. Yesu atabara ishengero. Haleluya. Yesu nashima. Kuvuga abandi nabi, Satani arafise amayeri. Satani arafise amayeri kugira ngo mpwemu yera ntagire ubushobozi mu ishengero, agende atangura gucanisha mwabishengero. Yesu adutabara. Amayeri y'abadayimoni ku rugamba, iyo abasirikare batanguye kwikekana, mbega biba amahoro. Haleluya. Mbega urugamba ruragenda neza. Iyo abasirikare ku rugamba batanguye kwikekana, kuvugana nabi, gutungana agatoke, bakibagira patrouille, bakibagira amatohoza meza, urugamba ruca rugenda nabi. Yesu atabara ishengero. Kuvuga abandi nabi. Petero arabahanura kugira ngo mugwane muneshe. Jambo ry'Imana rirabahanuye, reka kuvuga abandi nabi. Ufise ikibazo fuka musenge. Haleluya. Ufise ikitagenda neza fuka musenge. Abantu benshi ntibagisenga, bagwije amajambo gusa, imburano z'amajambo mu ishengero. Yemwe shengero ryo mu Kinama, uyu munsi mwihane, uyu munsi b'intango nshasha, mpwemu yera aradukanguriye kugira gute? Mpwemu yera adukanguriye kugira gute? Gusenga. Gusenga. Umuti w'ibibazo n'ugusenga. Fuka musenge, fuka musenge. Hari umuti w'ibibazo, gabanya amajambo. Hari umuti w'ibibazo, fuka musenge. Tugomba turabe mbega gusenga birafise ikimazi. Haleluya. Yeremiya arahishurirwa, yari mu bibazo. Yeremiya yari mu bibazo. Imana iramubwira ati, yewe Yeremiya, iki gice cya 33 umurongo wa mbere gushika ku wa 3. Yewe Yeremiya, nawe ucugaraniwe mu rugo rw'ibohero, ijambo ricuwe niri, mpamagara nanje ndakwitaba. Yesu ashimwe. Ntiyari yorohewe. Oya, ntiyari yorohewe. Ntiyari yorohewe. Imana iramubuza kwidodomba, Imana iramubuza kwikeka, Imana iramubuza imyidodombo, kuko izi yuko atansinzi y'imyidodombo. Nta nsinzi iva mu kwidodomba no kwiyumvira abandi nabi, nta nsinzi iva mu ishari, nta nsinzi ishobora kuva mu buryarya. Uramuzi nabi nivyo, mugabo ukamwereka ko umukunda. Yesu adutabara. Kandi umuzi nabi, uyu munsi ucufukama, uyu munsi ukubera intango shasha y'ubuzima muri Kristo Yesu. Haleluya. Yeremiya arabwirwa ati mpamagara.
Yeremiya 33 tuhasome. Yeremiya 33 umurongo w'ijambo ry'Imana. Ndazi yuko mwari muwuzi. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri. Acugaraniwe mu rugo rw'ibohero, rituhoraho abikora, uhoraho abirema akabikomeza. Uhoraho niryo zina ryiwe, uku niko agize. Ati mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Yesu nashimwe cyane. Mpamagara, emera uhirigwe, emera uharare, ja hahandi wawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu azagusanga, azahagutabarira. Yesu azagusanga, ntiyigera yirengagiza amasengesho y'abana biwe, ntiyigera yirengagiza amarira y'abariko baramutakambira. Azohagusanga. Aramubwira ati mpamagara Yeremiya. Mbega ngo bwari ubugira kangahe? Bwari ubugira kangahe? Kabiri. Acugaraniwe hehe? Uvuga ngo narasenze, nararambiwe. Yesu adufashe cyane. Umunsi umwe nagiye kuraba umuntu yarafite ikibazo agwaye, hanyuma ndamubaza nti mbega none mwene data, wewe kuri umukozi w'Imana, mbega kuva none ico cago gitangura kukuza ko woba warafashe akanya urasenga urarira Imana? Yesu nadutabare. Numva ngoberewe kumubaza, mbega none mwene data, none kugira ibi bintu gihe vyaza woba warabaye maso ugafata akanya ukayihamagara. Erega abantu benshi bazi ko Imana itishura. Yesu nadutabara. Hanyuma rero arambarira atahaje ahubwo si ugusenga gusa nararusha. Yesu nadutabara. Mpwemu yera numva arangobereye ati mubaza ukuntu yoba yarabigenjeje. Ndamubaza nti none mbega none mwene data, mbega none wowe warasize byose ga yewe kubona none uremvye, mbega igihe byatangura waributse kurondera Imana, waributse kuyitabaza, warayifukamiye urayitabaza. Za cayi cyo mu gitondo uragiheba, za ndya za sasi turaziheba, za ndya zo mwijoro uraziheba. Mbona aranzanzamukiye. Yesu adutabare. Ngo reka ngo ivyo ubona no bishobora ameze uko. Yesu adutabare. Yeremiya acugaraniwe mu nzu y'ibohero, ijwi ry'Imana rimuzako riramubwira ati yewe Yeremiya, mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Yesu adutabare. Yewe gusenga ni kwiza, reka gutitura gusenga. Igituma ukora ibyaha ukabigumamwo, hari ingabire warataye gusenga. Warataye gusenga, amazamu yo gusenga warayataye. Igituma mu rugo rwawe bimeze nabi, warataye gusenga. Igituma mu rugo rwawe bitameze neza, warataye ibanga ryo gusenga. Hari icyo Imana yari yaragushizemo, hari ingabire Imana yari yaragushizemo, mugabo warayitaye. Mpwemu yera aragukanguriye gusenga, kandi ukovye mu gusenga ariko bibemwo maso. Ntusengane imizigo ku mugongo y'ivyaha. Yesu adutabare. Iyo umuntu asenga atacapfa n'Imana, Imana yo mwijuru yama yishuye abantu bayo, dutarikira ibiganza Imana. Haleluya. Iyo usenga atacapfa n'Imana, Imana ntiyirengagiza amasengesho y'abana bayo. Yesu atugirire neza. Jambo ry'Imana turabona muri igitabo cya kabiri cy'Abami, iki gice cya 19 umurongo wa mbere kumanuka. Inkuru z'ijambo ry'Imana baratubwira gusenga kwa Hezekiya. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami, iki gice cya 19 tuhasome. Hezekiya agira ikibazo. Hezekiya agira ingorane.
agira ibibazo, ahura n'ibigeragezo. Hezekiya agira ingorane. Ndasoma mpereye kuri uyu murongo wa 14. Hezekiya 19, nsome mpereye kuri uyu murongo wa 14. Bukeye Hezekiya ashikirizwa icyo cete n'izo ntumwa, aragisoma, maze aduga aja mu ngoro y'Uhoraho, arakizingurura, agishira imbere y'Uhoraho. Nuko Hezekiya asengera imbere y'Uhoraho, atewe Uhoraho Mana y'Abisirayeli, uvyagiye kuba kerubi, ni wowe Mana wenyene. Umva umengo bondugiriza ijwi kugira ngo noroherwe mu kuvuga. Nuko Hezekiya asengera imbere y'Uhoraho, atewe Uhoraho Mana y'Abisirayeli, uvyagiye kuba kerubi, ni wowe Mana wenyene y'ibihugu by'abami bose bo mw'isi, ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi wumve Uhoraho, tega ugutwi Uhoraho wumve. Tereza inyonga zawe witegereze wumve amajambo ya Senikaribu yatumye ino kugutuka, wewe Mana nzima. Uhoraho, n'ivy'ukuri abami b'Ashuri barahoneje ayo mahanga n'ibihugu vyayo, batereye imana zabo mu muriro, ariko ntizari imana nyamana, zari zakozwe n'intoke z'abantu mu biti no mu mabuye. Nico catumye bazihonya. Nuko rero Uhoraho Mana yacu, ndakwinginze udukize, udukure mu maboko yiwe, kugira ngo ibihugu vy'abami bose bo mw'isi bamenye ko ari wewe Mana wenyene, ewe Uhoraho. Yesu natugirire neza. Iri jambo ry'Imana riratubwira Hezekiya ahuye n'ingorane. Gusenga ni kwiza, gusenga kuratabara, gusenga kurabohora. Hezekiya ahura n'ingorane, arategwa n'umwami w'Ashuri, bamwandikira ivyete, baramutera ubwoba, baravuga yuko bazomurandurana n'abayuda bose. Hezekiya arasenga. Jambo ry'Imana riratubwiye, maze amaze gushikirizwa ivyo vyete umwami w'Ashuri yamurungikiye, jambo ry'Imana riratubwiye aca bidugana mu ngoro y'Uhoraho, arabizingururira mu ngoro y'Uhoraho, arabifukamako, arasenga, tewe Uhoraho. Mbega si wewe Mana yaremye ijuru n'isi, si wewe Mana uganza abami bose bo mw'isi. Aratakamba, aravuga ati, none rero Uhoraho Mana yacu, ndakwinginze udukize, udukure mu maboko yiwe, kugira ngo ibihugu by'abami bose bo mw'isi bamenye ko ari wewe Mana wenyene, ewe Uhoraho. Yesu nashime cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko Hezekiya yaciye abona inyishu yihuta. Imana iramubwira ati, humura, ndagutabaye, nzokurokora niki gisagara, nzokurokora nayo uwo mwami w'Ashuri n'abaja biwe, nzokwereka iteka nzobacirako. Yesu nahabwa icubahiro. Ndavuga gutabara kuva mu gusenga. Gusenga ni gukuru, nutiture gusenga. Yemwe mwabaririmbyi, hari abaririmbyi badasenga, bateza kaga ishengero, bagwiza amajambo. Ndabahamagaye mpwemu yera arabararikiye gusenga. Vyuka musenge, ntimuje mumosha amabi. Gusenga Imana, gusenga Imana n'umugambi Yesu Kristo yatanguje. Gusenga Imana n'umugambi Yesu Kristo yatanguje. Wewe ugomba gukorera Imana utazi gusenga, wewe ugomba gukorera Imana utazi gusenga, ugomba guteza akaga mu ishengero. Ariko uyu munsi ni mwiza, jambo ry'Imana ritubwiye ngo mukovye mu gusenga kandi mubibe mu maso. Yesu atugirire neza. Haleluya. Daniyeli arasenga Imana. Umwami Dariyo amaze kumukuza, aramukuza, bamugirira ishari, babaganwa baramugirira ishari, baravuga ati, uyu mugabo tuzomuronka gute? Yesu nadufashe cyane. Baramurondera kwigitiriganye kuri we, barakibura. Baravuga bati, uyu mugabo Daniyeli aradutwaranye ibintu. Hajya rero ishari n'iribi mu ishengero, abantu barapfa icubahiro. Yesu adufashe cyane.
ugasanga ikuye inziga ikaza ishari na mugenzi wawe kubera icyo Imana yamukoreye, ugata ibanga ryo gusenga kubera utazi iyo birondererwa. Yishuwe ku mwanya wiwe, nawe byakunaniye gufukama, byakunaniye kurira, byakunaniye gukorora amosozi, ugatangura guhekenya imisaya. Yesu atabare. Haleluya. Daniyeli bamugirira ishari, bamugirira inzigo, bamugirira inama, baragenda ku mwami Dariyo ngo erega aha mwami, ubu rero tugomba tuguha icyubahiro, tumara iminsi 30 ari wowe dusaba, ari wowe dusenga mu gihugu cyose. Ariko barondera nde? Umugororotsi Daniyeli. Yesu natabare. Muntu ugira imigabo mibi, ugahiga mwene so, hajya mu muryango ugahiga mwene wanyu, hindukira, hindukira, garuka ku Mana, Imana izokugirira neza. Yesu nadufashe cyane. Daniyeli ikintu camutabaye, amaze kumenya ku mwami, amaze gusinya ico cete, Daniyeli yari afise ibanga ryiwe n'Imana, ibanga ryo gusenga. Muri iki gice cya 6 n'iryo jambo ry'Imana turisoma. Daniyeli jambo ry'Imana riratubwira acaja mu nzu yiwe. Yesu nashime cyane. Daniyeli amaze kumva ko ico cete cyasinywe, ndasoma Daniyeli 6 umurongo w'9. Ndavuga ikimazi cyo gusenga, ndavuga ibanga ryo gusenga. Muntu udasenga uri kurateza akaga mu ishengero ry'Imana. Muntu uzi yuko wataye ingabire zo gusenga, Imana iraguhamagaye uyu munsi wongera uze gufukama kugira ngo Imana yongere igufururire. Muntu uri kurasenga n'ivyaha, uri kurasenga n'ivyaha, ugakora ibizira kandi witwa ngo uza gusenga. Uyu munsi uvangura ivyera n'ivyirabura, witandukanye n'Imana. Daniyeli arasenga. Dusome 6:9. Nuko umwami Dariyo asinya ku candiko c'ico cihanikirizo, maze Daniyeli amenye ko ico candiko cyasinywe ko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yamayuguruye. Akomeza gufukama 3 ku munsi, asenga Imana yiwe, ayikengurukira nkuko yari asanzwe abigenza. Yesu nashime cyane. Ndavuga ijambo ryo gusenga, ndavuga ijambo ryo gusenga. We uhura n'ibibazo, ukaza n'amajambo, we uhura n'ingorane, ibyawe bikagenda nabi, ukaza n'amajambo, ukibagira ibanga ryo gusenga, ukibagira ibanga ryo gufukama. Yesu adutabare. Erega igihe cyose Abisirayeli bahevye Imana, bagasubira inyuma, bakava mu ibanga ry'ukwezwa no gusenga Imana ngo bayubahe nk'uko Imana igomba. Kwa kundi twasomye ngo nimwasenga ubwa mbere na mbere muvuge muti Data, ubwami bwawe, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze. Yesu atugirire neza. Hari aho wibagira ugatizamu, ukagomba kurondera inyishu mu majambo. Ariko Daniyeli amaze kumva ko ico cete cyasinywe, acaragenda iwe. Haleluya. Twumvise ngo tuje he? Mu iwacu, tuje muhira, mu cyumba cyawe, imbere y'igitanda cyawe, muri saro, igihe abana baryamye batakumva. Yesu nashimwe cyane. Uyihamagara izokumva. Haleluya. Mbega kuri baruko muranyumva? Tuzi ibiganza turabe. Yesu nashimwe. Daniyeli acaja mu nzu iwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye neza, maze Daniyeli amenye ko ico candiko cyasinywe ko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yamayuguruye. Haleluya. Amadirisha y'inzu yiwe yamayuguruye. Ingabire za mpwemu yera, kwa gusenga, kwa gukorera Imana. Imana iradusaba ngo byongere vyuguruke. Amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu.
ni ya madirisha y'ibikorwa, amadirisha yo gusenga, amadirisha yo kuririmba, amadirisha y'ukwezwa, amadirisha yo gukorera Imana, gutanga amashikanwa, gutanga ibigira 10, amadirisha. Ntuhindurwe n'ibihe. Yesu adutabare. Wahora uza gusenga ugaca ubivamwo ngo yajewe ivyanje vyananiranye, ngo jewe ndasenga sinishugwa. Oyaye, mpwemu yera arakuhamagaye, mpwemu yera arakuraritse, musenga ubudasiba. Amadirisha y'inzu yiwe yama yuguruye yerekeye Yerusalemu, akomeza gusenga gatatu ku munsi nkuko yari asanzwe abigenza. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ukuntu Yesu Kristo yasenze i Getsemani. Yesu Kristo arasenga i Getsemani, yarabona ko igikorwa yimirije kugira ngo aronke intsinzi, kugira ngo aneshe, byarasaba ko asenga. Arabwira abigishwa biwe ati nyabuna rero bamuragumye ngaho gatoya, nanje negera imbere ngende gusenga. Ahitana 3 muri bo arabekaza imbere arabajana. Yari yababonye nk'intwari, yari yababonye nk'abantu babahizi. Erega nimba uko wagiriwe ubuntu ukaza gusenga mu ngoro y'Imana, ugahamagagwa n'Imana mu ishengero, aho Imana yakuziga yuko uzova mu buntu w'ikimazi. Yesu nadufashe cyane. Ikangure rero uzuka uve mu bapfuye. Kristo Yesu arakumurikira. Yesu yaragutoranije, Yesu yaraguhamagaye kugira ngo mukorere, kugira ngo wuzure ingabire, kugira ngo Imana igukoreshe ivyigomba. Yesu arasenga 3, aragenda ubwa mbere arasenga, aragaruka asanga barasinziriye, arasubira aragenda arasenga, aragaruka asanga barasinziriye. Bwa 3 aragenda arasenga. Yesu nashimwe. Vyuka usenge. Yemwe baririmbyi mudasenga, vyuka musenge. Nushobora gukorera Imana urasenga. Yewe munyeshengero waje uyu munsi Yesu aragomba kuvyurira ingabire yo gusenga. Gusenga hava kunesha, gusenga hava intsinzi, gusenga harava imigisha, gusenga kurakingurura ijuru, Imana igahaguruka ku ntebe ikaza igatabara. Yesu atugirire neza. None rero ndagomba turaba uyu murongo w'ijambo ry'Imana muri iki gitabo ca 2 c'Abami. Ni nawo tugomba turangirize ko ijambo no gusenga. Muntu utagisenga, muntu wahororokewe, wewe wabivuyemo. Igitabo ca 2 c'Abami igice ca 6. Igitabo ca 2 c'Abami igice ca 6 niho tugomba dusozerera ijambo ry'Imana. Gusenga ni kwiza. Esiteri yarasenze. Ubwoko bw'Abayuda bwari mu bibazo. Esiteri arasenga. Erega yari yagombye kubitera akagere. Moridekayi aramubwira tumviriza rero, wewe ni wiyumya ukanka gusenga, ukanka gutabaza, ngutabariza ubwoko bw'Imana. Nta uzi impamvu Imana yakwimitse ukaba umwamikazi, ni utasenga Imana izotabara ubwoko bwayo. Yesu nashimwe. Haleluya. Atariko wewe n'inzu yanyu yaso muzohona. Umviriza umuntu arasenga hari ibyago n'ibihano, muntu udasenga hari ingorane zikomeye cyane. Ntushobora kurereka, ntushobora kuzobona iherezo ryiza, ntushobora gusosangwa mu mahoro. Jambo ry'Imana ryavuze ati rero nkuko yasezeranye turareretse ijuru risha n'isi nsha. Ntushobora kurereka udasenga. Tangabire yo kuba maso ufise, tangabire yo gusenga ufise, oya ntibishoboka. Ariko mpwemu yera aragusaba kugira ngo uzusangwe mu mahoro. Ugira umwete, ugira umwete, ugira umwete, ugira umwete, wongera ugira umwete, wongera ugira umwete, wongera wivyukiranye ivyo Satani yakunyaze. Uyu munsi Yesu ariteze ngo agukomorere. Yesu atugirire neza. Tugomba turabira ijambo ry'Imana dusanga muri igitabo ca 2 c'Abami. Dusome duhereye kuri uyu murongo wa mbere. Elisa atuma incabiti ireremba ku mazi. Bukeye
abiga ivyo kuvugishwa babarira Elisa batera aho tuba haratwagiye nk'uko nawe ubibona. None rero turakwinginze uturekure tuje kuri Yorodani, umuntu wese yicira igiti, twiyubakire aho kuba. Arabishura ati nuko nimugende. Umwe muri bo aramubarira ati ndagusabye wemere ujane natwe abasabyi bawe. Aramwishura ati nuko ndaje tujane. Nuko barajana, bashitse kuri Yorodani batangura guhumbira. Nuko barajana, bashitse kuri Yorodani batangura guhumbira ibiti. Maze umwe muri bo akiriko aricira igiti, incabiti imijukira mu mazi. Araboroga atewe jewe ndagowe. Erega mugenzi yari ntirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati korokeye hehe? Arahamwereka, araheza aca igiti agiterera mu mazi, yancabiti irareremba. Aramubarira ati yabire, ati umukuboko arayabira. Yesu nashimwe cyane. Muri hangana murumva ko ijwi ritameze neza, hariho gutakaza. Yesu natabara ishengero. Gusenga, Esitera arasenga, arabwira Moridekayi, aravuga ati rero Moridekayi, umviriza rero, nambara uguca mu cagezwe, nambara ugupfa mfe, genda ubwira abayuda bose aho uherereye, mufata amasengesho iminsi 3, musenga, mutarya, mutanwa, kumara iminsi 3, nanje n'inshoreke zanje ibwami tuzobigenza uko nyene. Yesu nashime cyane. Hari ico bari bafise mu mutima, bari bafise ibanga, baragenda nibanga. Ishengero ry'Imana rimaze kubura abantu bibanga, ntihagibemwe abantu bagenda nibanga ry'Imana, ishengero rigira ikibazo. Shengero ribamwe amajambo, shengero ribamwe isaku. Iyo habuzemwe abantu b'inkwe, iyo habuzemwe abantu basenga, ishengero rigira ingorane. Yesu atugirire neza. Uyu munsi Yesu aragomba yongera kugarukanire. Yesu aragomba yongera kugarukanire. Hari cyatumye uheba gusenga, ni vyaho ugenderamo. Hari cyatumye uheba gusenga, ni ya kamere yawe yanse gupfa. Ni vyaha turagomba dusenga Imana, turagomba duhamagara Imana. Ubwa mbere na mbere utunganye umutima wawe, wihana ivyaha wakoze, wiyambure byose. Petero yarababwiye nuko rero mwiyambure. Yesu aragomba kugarukanira ivyatakaye. Yesu ahabwa icubahiro. Niri jambo ry'Imana, iki gitabo ca 2 c'Abami. Elisa abiga ivyo kuvugishwa baramubwira ati ahantu tuburabona biragoye, ahantu tuburabona biragoye. None rero tureke, reka tugende kuri Yorodani duhumbire, twicire ibiti, umuntu wese yiyubakiraho kuba. Maze Elisa arabemera ati nimugende. Imana ishimwe, umuntu harimo ingabire y'Imana, umuntu harimo guhishurirwa. Aravuga ati twebwe abasabyi bawe, aha nitwogenda tutari kumwe nawe, twemerere tujane nawe. Elisa arababwira ati hogi tugende. Yesu nashimwe cyane. Aba bakozi b'Imana bari ngaha murababona, hari ingabire z'Imana ziri muri bo. Ni wemera, Yesu aragukorera ikintu gisha uyu munsi. Dutarikira ibiganza Imana. Haleluya. Dutarikira ibiganza Yesu. Umukozi w'Imana ntuzubititure, ntuzubinegure, ntuzubigire ibisanzwe. Hari ingabire, hari amavuta. Hanyuma rero baca barajana. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo amaze gutangura guhumbira, bakiriko baricira ibiti. Umwe muri bo incabiti yiwe iramijuka, imijukira mw'idamba, imijukira mu kiyaga, imijukira mw'ibenga. Harya umuntu aratakariza mu ishengero. Yesu adutabara. Muri korari umuntu aratakarizayo, uza gusenga ugatakaza, uza kwinjira ugatakaza, wamuza gusenga ugatakaza. Kubera iki? Ntiwabaye maso. Yesu atugirire neza. Jambo ry'Imana riratubwira uyu muntu araboroga.
uyu muntu acaraboroga atewe jewe ndagowe, tewe jewe ndagowe. Erega ntiyari yanje, erega ntiyari yanje, yari ntirano. Itaranta Imana yaguhaye ko wakijije ukihana hanyuma ukabivamo ugasubira inyuma, Imana izokwishuza icyo yagushizemo. Yesu adutabare. Imana izokwishuza ingabire yari yaraguhaye, ryabanga yari yaragushizemo, bya bikorwa byiza byo kugororoka by'abera yari yaragushizemo. Hari abantu Imana yakunze ishira ingabire muri bo, bahora baririmba bavugishwa n'Imana, barabitaye baraheba. Abami imbere yayo ibaha umugisha, bemera gukora ijoro n'umurango, kandi izobahemba ntakabuza. Hariho abantu Imana yakunze ishira ugusenga muri bo. Biragoye cyane ku muntu yahawe kuzokwama asenga kabiheba. Abami imbere yayo ibaha umugisha, bemera gukora ijoro n'umurango, kandi izobahemba ntakabuza. Ndakugira inama ewe mwene data, rondera ingabire Imana yaguhaye, kuko Yesu agiye kugaruka. Unamika amaso.